kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira uyu munsi riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 11 umurongo wa 12 gushika kuri 14, hama dusubire ku murongo wa 20 gushika kuri 24. Mariko igice ca 11 umurongo wa 12 gushika 14, dusimbire ku murongo wa 20 gushika kuri 24. Handitswe ngo: bukeye bamaze kuva i Betaniya, yumva arashonje. Akiri kure abona umusukoni uri kw'amababi, arawegera kumbure yogira ico awusangako. Awushitseko ntiyagira ico awusangako atari amababi, kuko kitari igihe co kwama c'umusukoni. Arawubwira ati: ntugapfe haruriye ku nsukoni zawe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Bukeye kare kare bariko barahita, babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati: mwigisha, wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwisha arababwira ati: mwamana ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati: shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa, azokibona. Ico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose, mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Bakunzi muriko muradukurikira muri uyu mwanya, ndakubwira nk'uko Yesu yavuze ngo mwamane ukwizera Imana. Ndabisubiramo: mwamane ukwizera Imana. Wewe uri kuranyumva, wamane ukwizera Imana. Kubera iki? Kuko ukwizera Imana kwawe kurahambaye, kurakora. Si je nabivuze, ni Yesu yabivuze. Yesu yaravye ingene batangajwe n'ingene yavumye umusukoni igiti gusa. Aravuga ati: mwizeye ntimwokora iki gusa, ahubwo mwobarira n'umusozi ukimuka. Mukundwa, si jewe, si Mariko, si Matayo, si Luka, si Yohana bivuze, si Paulo, ni Yesu umwana w'Imana nzima. Yaje avuye mw'ijuru, arazi ingene ukwizera gukora, arazi ingene ukwizera guhimbara Data. Kubera ivyo wamana ukwizera, ubikore kuko umwami Yesu abivuze, ubikore kuko atabesha, ubikore kuko ukwizera kurakora. Ntuwizere igihe ibintu bimeze neza gusa, ntiwizere igihe ibintu vyakunze gusa, wamana ukwizera hose. N'igihe ubona bitumvikana mu bwenge, bidashoboka, wamane ukwizera. Imana ishimwe cane, Imana ishimwe cane. Iki kintu kirahambaye. Ikindi atubarira, ntiwizera gusa. Iyo wizeye ukwiye kwirinda gukekeranya. Aravuga ngo niwizera ntubikekeranye umutima, wizere ko ico uvuze gikorwa, uzokibona. Icambere umenye ko kwizera kwawe gukora, ukwizera Imana kwawe gukora. Icakabiri ntukekeranye. Icagatatu, kumbura nico naye kugira icakabiri, ni ikintu kijanye no kuvuga ico wizeye. Ico wizere ucature, reka kubigumya mu mutima gusa. Ko yaravuze ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi. Ukwizera kujanye no kuvuga. Ukwizera kwawe gukeneye ijwi. Amajambo uvuga aba amajambo ajanye no kwizera. Reka vuga ngo mbega ninabivuga ntibize bibe. Aho nyene ni ukwizera kwawe gukorera. Imana ishimwe cane. Niko hari igihe nabivuze ntibikunde, ntuhagarike, wizera Imana. No gushinga intahe nyinshi cane ivyo navuze bitakunze, muga hari n'ivyo navuze vyinshi vyakunze. Rero Satani ntagucinyize, mpwemu yera gufashe ugenda utahura icatumye birya bitakunze. Ariko uvuge, ushishikare wature,
nk'uko mu baheburayo tuharira ngo ntimuhagarike ubushizi bw'amanga bwo kwatura ibyo mwizigiye. Imana ihabwe icubahiro. ntukekeranye wature. ndababwira ukuri yuko umuntu wese yubwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye umutima wiwe, ariko akizera yuko ico avuze, arabisubiramo, yuko ico avuze azokibona. Reka ndakwarire, ariko akizera. Uvuge kandi ubandanye wizera ko ivyo wavuze ari ukuri. Ntiwizere gusa ngo wigumye mu mutima, ntiwizere ngo uvuge gusa, niwaheza no kuvuga ugumye ukwizera. Imana ihabwe icubahiro, ikindi uzokibona. Iri ni isezerano, mugabo kandi harimo n'ico usabwa kuraba, kuja kuraba. Hariho abantu ni bangahe barima ntibaje kuraba mu murima ko vyeze. Namba wizeye urabe kuko uzokibona. Imana ishimwe cyane, Imana iguhezagire. Namba wizere gukira uje kwa muganga upimishe, ugerageze urabe. Imana ihabwe icubahiro. Gupimisha sukukekeranya, oya nukuraba ko ivyo wizereye vyakoretse, kugira ngo usubire kandi wizere, usubire kandi ushikame wizeye. Imana ihabwe icubahiro. Nico gitumye babwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Ubandanye kwizera, ubeho nk'uwabironse, ntuhagarike, ntucike intege, ntibaze ngo bizozana nahe, bizoca he, bizogenda gute. Imana n'umwizigirwa ku ijambo ryayo. Wamana ukwizera mwene data, wamana ukwizera, nawe uze wandikwe mu gitigiri c'abahizi b'ukwizera. Imana iguhezagire. Urakoze kudutega yombi. Iri jambo ry'ukwizera rikubake, ubigenderemo, wibuke nawe intahe zawe z'ivyo wagerageje bigakunda, wiyubake, ushingire nta bandi, ubaremeshe. Imana iguhezagire. Urakoze kugusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uragahezagirwa n'umuremyi wawe n'umukunzi wawe. Wamana ukwizera. Urakoze.